Bakristo bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorana amahoro y'umukama wacu Yezu Kristu, urukundo rwa Mana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Turi mu Dominika ya 27 ku munsi wa kane itariki 9 Gitugutu 2025 mu gihe gisanzwe c'umwaka w'amasabamana utagaburika na kabiri se. Tuzirikane ijambo ry'Imana. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Malakiya, ikigabane ca gatatu kuva ku murongo w'13 gushika ku murongo wa 20a. Izaburi yo kwakira iryo jambo ry'Imana ni izaburi ya mbere. Inkuru nziza tuyisanga mu nkuru nziza nyeranda yanditse Luka, ikigabane ca 11 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'13. Muri kumwe na Patiri Didier Ndayikeza, umusaseredoti wa Diocese Bururi, ndangurira ubutumwa muri Paroisse Rumonge. Yaga Mukama, abana bawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Malakiya, umukama yavuze ati: amajambo mwamvuze ko arahambaye, ariko muhora mumbaza muti ivyo twavuganye kuri wewe nibiki? Ngibi ivyo mwavuze: ugukorera Imana gupfa ubusa. Ivyo twagize mu kuzigama amabwirizwa yayo no mu kugendera imbere y'umukamanye n'ingabo twiburaniye vyatumariye iki? Noneho abishira hejuru nibo twita abahigwe, abakora ibibi mbere nibo batera mbere, baragerageza Imana bagakira. Uko niko abubaha umukama baganiriye, ariko umukama yarateze amatwi arabumviriza. Imbere yiwe baca bandika igitabo c'ukuzigama icibutso c'abamwubaha, bashira umwizero wabo kw'izina ryiwe. Niho rero umukamanye n'ingabo yavuga ati: bazoba banje, babe abo niharije jenyene. Kuri urya musi niteguriye, nzobagirira imbabazi nk'uko umuvyeyi azigirira umuhungu wiwe amukorera. Niho muzosubira kubona ko hari itandukaniro hagati y'intungane n'umubisha, y'ukorera Imana n'utayikorera. Erega nguyu munsi w'umukamuraje waka nk'itanure, abishima n'inkozi z'ikibi bazoba nk'ibishingwe. Uwo munsi wimirije kuza uzobatongora. Uko niko umukamanye n'ingabo avumereye. Nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana, ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubutungane rizobarasirako rifise urukiza mu mababa yaryo. Iryo ni ijambo ry'umukama. Hahiriwe umuntu yizigiye umukama. Hahiriwe umuntu yizigiye umukama. Hahiriwe umuntu ataja ku mohe y'abahemu, agahimbagwa n'amabwirizwa y'umukama, akama ayazirikana uko bukeye uko bwije. Hahiriwe umuntu yizigiye umukama. Asa n'igiti catewe mu kinyotera, hageze cama ivyamwa bihimbaye, amashami yaco ntiyigera ahundagara. Hahiriwe umuntu yizigiye umukama. Abahemu bo suko habanamba, eka bameze nk'umuguruka utumukanwa n'umuyaga, ariko inzira y'aberanda izwi n'umukama. Hahiriwe umuntu yizigiye umukama. Ivyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Luka. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: ninde muri mwebwe afise umugenzi agiye iwe mwijoro akamubwira ati: mugenzi, ngurana imikate 3 kuko iwanje ndariwe n'umugenzi avuye ku nzira, ntagira ico ndamuzimana. Nawe uwari mu nzu akamwishura ati: ntaco unyigorera, namaze kugarira, kandi twe n'abana turi mu buriri, sinshoboye kuvyuka ngo ndaguhe. Nyene kurari yoshishikara gukomanga. Ndababwiye, naho atovyuka ngo amuhe kuko ari umukunzi, yovyuka akamuha ivyo akeneye vyose kuko ariko aramugora. Nanje ndababariye, nimusabe muzoronka, nimurondere muzohabwa, nimwuguruze muzokugururirwa. Kuko uwusaba aronka, uwurondeye araronka, nawe uwuguruje arugururirwa. Muri mwebwe hari umuvyeyi umwana yosaba umukate akamuha ibuye, yamusaba ifi akamuha inzoka, yamusaba irigi akamuha kamina? None ko mwebwe naho muri babi muzi guha abana banyu ivyiza, so wanyu wo mwijuru we yonganya nande mu guha mutima mutagatifu abamumusaba. Dushemeze inkuru nziza ya Kristo.
Bakunzi b'umukama, ibisomwa vyo kuri uyu wa kane bitwereka umurava n'intumbero vy'urukundo Imana yama igaragariza abana bayo, urukundo ruyituma yigereranya n'umwe mu bagenzi bacu. Iyi nkuru nziza ya Luka itwereka Imana iri hafi yacu, itwumva kandi ikishura ibisabisho vyacu. Nkako iyi nkuru nziza tuzirikanye ije ikurikira kandi yuzuza inyigisho ya Yezu ku gisabisho ca Dawe wa twese twazirikanye ejo hahise. Luka ikigabane ca 5 umurongo wa 1 gushika ku wa 4. Ishimikira ku kwizigira kw'abana b'Imana, gushimika mu gusenga twizeye ko Imana itwumva kandi twishura. Ijambo kugora rikoreshejwe ku murongo w'8 risobanura gushiruka ubute mu gusaba uticwa n'ubwoba. Aha Yezu ntashimagiza uyu muntu yumva mugenzi we afise ikibazo agahitamwo kwiyugarana no kwiryamira, ndetse agasaba ko yoreka kumugora, ariko ashimika ku kwihangana kuzuye umwizero k'uyu musavyi, akaboneraho kutwigisha natwe kugira nkawe ati: nimusabe muzohabwa, nimurondere muzoronka, nimwuguruze bazobugururira. Luka ikigabane ca 5 umurongo w'9 gushika ku w'10. Ayo mavuga uyasomye mu kigereki ahadikirije muri kubu kabandanya, bikatwereka ko igisabisho ari kiyago c'ubunywanyi n'umwizero dutegerezwa kwama tugirana n'Imana muvyeyi. Ugushimika mu gusaba ntibihindura Imana canke ngo biyikuririze no mu kantu na gatoya. Ni twebwe riho bizanira ubukiriro bw'umutima wacu, bigatuma twinjira mu bunywanyi n'Imana yo muvyeyi yuzuye impuhwe n'urukundo. Imana yumviriza abana bayo, ikabishura igihe kibereye, ikabaha ibibazanira urukiza rwayo, ibibafasha kubaberanda, cane cane iduha mutima wayo. Icamwa c'igisabisho ni ukwinjira mu bunywanyi bw'Imana ku bwa mutima mweranda. Nivyo kandi Imana yamenyesheje iciye ku muhanuzi Marakiya, izina risigura intumwa yanje. Mu gihe abana b'Isirayeli bahunguka bava mu buja i Babiloni, barasubiye kwimenyera, baraheba gusenga Imana y'ukuri. Abatware babo n'abaterambere mu gihugu bagakora mbere ibibi vyinshi vyo kurenganya aboro. Hageze aho abantu baba mu kwiganyira bidoga, bibaza igituma abakora ibibi baguma batera imbere, abantu b'intungane nabo bari mu maganya n'agahinda. Ariko inyishu Imana yatanze yaje itandukanye n'ivyo vyiyumviro vyabo. Nguyu umunsi w'umukama uraje waka nk'itanure, abishima n'inkozi z'ikibi bazoba nk'ibishingwe. Uwo munsi wimirije kuza uzobatongora, ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubutungane rizobarasirako rifise urukiza mu mababa yaryo. Marakiya ikigabane ca 3 umurongo wa 19 na 20. Aha umuhanuzi yatumwe n'Imana kumenyesha igihe ca Mesiya, ariwe Yohani Batista, yabereye umucacuzi, aho yavuga ati: n'ubu ishenyo iramaze kunega ku mizi y'ibiti, igiti cose kitama ivyamwa vyiza kiza gucibwa giturigwe. Matayo kigabane ca 3 umurongo w'10. Ariko rero bavukanye, natwe nyene twisuzume turabe ko iri jambo ry'abahanuzi ritadukorako. Ubwo si kenshi tuvuga Imana mu majambo gusa, ariko umutima wacu uri kure yayo, navyo ibikorwa dukora bigakwega umwijima w'inabi mw'isi. Erega umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri araduha insiguro yuzuye muri ya makete 2 yandikira abantu bose, reconciliatio e penitentia, bisobanura ukwisubirako no kugaya akabi. Ikete yanditse mu 1984, n'irindi Solicitudo Rei Socialis, ukwitwararika ibibazo vy'ubuzima rusangi, yanditse mu 1987, aho agabisha abakristu twese n'abantu bose barondera ineza ngo ntitugwe mu mutego w'urusobangane rw'igicumuro
bwubakwa mw'isi. Nk'uko umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri abisigura, urusobangane rw'igicumuro ruhagaze ku biriho mu mibano, mu butunzi, muri politike canke mu mico, biheza bikaja mu ndinganizo rusangi, ariko bishimangira igicumuro, akarenganyo n'agatotezo. Ubwo rusobangane rw'igicumuro si ibicumuro bikorwa n'abantu bamwe bamwe, ariko birubakirwa ko ivyiyumviro n'ibikorwa vya bose, bigatuma ikibi ciganza. Bitangura ari ibicumuro vy'abantu canke umugwi w'abantu, bigahereza kuba uturorero ntabanduka tw'imico n'imigenzo yubakiye ku gicumuro. Bituma abantu bata ubwigenge bwabo, bakisuka mu nabi badaharura inkurikizi zayo. Nk'uko umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri abandanya bivuga, ubwo rusobangane rw'igicumuro rufise inkomoko mu nambu y'amatungo n'agatima ko gukandamiza abandi. Twese abakristo, twese abantu b'ubuntu, dutumirirwa kugwanya ico kibi gikwega ibore mu mibano y'abantu, mu guhinduka vy'ukuri k'umwe wese, no mu kwiyemeza kubaka imibano myiza no gushigikirana mu neza. Nuko rero bavukanyi muri Kristo, bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nitwame tuzirikana umuhamagaro wacu mw'isi. Ntituri abarorera ko inema z'Imana zitugwako, ariko turi abafasha b'Imana mu gushikana inema z'urukiza muri twebwe no mu bantu bose. Twese rero tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, twubake isi y'ubutungane n'umuvukano, isi irangwamwo urukundo, akanyamuneza n'amahoro. Twubake ijuru rishasha n'isi nshasha mw'isi ya none. Nitube abasangira butumwa n'Imana ishaka ineza y'abantu bose mw'isi. Ese iki gisabisho c'ururirimbo rwo mw'ikarema twokigira icacu tuti: ese Imana yokomeza abaririmba izina ryeranda ry'umukama Imana, ntibabe kandi abashigikira ikibi conona ubuzima bwa bene wabo. Amen.